mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro tubahe ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Ishirahamwe Olcom gishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta ribona ko guha amasoko abantu bamwe ari bimwe mu bituma intwaro ibereye datsimbatara mu gihugu ibakaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere. Ukugwiza umwimbu biciye mu korohereza abanyamitahe biri mu bintu vyoza bifasha ko ubutunzi bw'igihugu bwisununura. Ibi vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijeje iterambere ashikiriza ivyaranguwe mu mezi 6 ya nyuma y'umwaka uheze, navyo nyene twabateguriye kazi. Kaze mwidonido ryano makuru. Kugwiza umwimbu biciye mu korohereza abanyamitahe biri mu bintu vyoza bifasha ku butunzi bw'igihugu bwisununura. Ibi ni vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo ADB kijejwe iterambere ry'igihugu ashikiriza ivyaranguwe n'ico kigo mu mezi 6 ya nyuma y'umwaka uheze. Warongoye ico kigo yamenyesheje ko ahanini Burundi butigeze butera imbere ku rugero rw'ibindi bihugu mu bijanye n'ubutunzi kubera intambara ubu igihugu cyagiye kiracamo. Ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu kugira ngo buduzwe atari igikorwa cy'umunsi umwe, ni ibintu bisaba umwanya kuko namwe bimwabyivugiye ni klasima iba hagati y'ibihugu bitandukanye byo mu karere cy'umuhanga. Gusa n'ubizi igihugu cy'u Burundi cyaciye mu bihe bitoroshe, aho twamaze imyaka myinshi turi mu njyane mu ngwano. Bijya bihugu bindi rero bariko barateza imbere amahinguriro, bariko baragwiza umwimbu kuduca ko rero tukaronka ikibanza cy'inyuma yabo, nta gitangaje kirimo. Ico twebwe twihatira ubu kubera ko amahoro yabonetse kandi leta ikaba yarashizeho indinganizo imeze neza yo gushobora korohereza umunyamitahe, yo gushobora gushigikira uwikorera twiwe, aho twebwe turiko turashira ingufu ubu no kugira ngo abarundi bafashe ibishoboka byose byotuma boroherwa mbere n'abanyamahanga gushobora gushingira intahe yabo bwabo, kuko nta yindi nzira n'imwe ishoboka yo gushobora guteza imbere ubutunzi bw'igihugu mu gihe tutagwijije umwimbu ngwe mwinshi kandi ubu umwimbu w'akanovera. Ubu rero nk'uko mwabibonye bihangiro twihaye muri plan strategique ya ADB duciye kuri zinya nkingi zitatu navuze: korohereza umunyamitahe, gushigikira abagwiza bato no gushigikira abashorera hanze y'igihugu, no kurabira hamwe nabo dukoresheje ubuhinga dufise aho bahari inzitizi yotuma umwimbu utagwizwa kandi umwimbu w'akanovera. Ivyo navyo nta nkeka ko tuzobishika kuko turiteguye mwe bihagije nk'uko nabivuze, ni gukorana nabo bose biteguye kugwiza umwimbu mu Burundi, umwimbu mwinshi kandi w'akanovera, kugira ngo igice kimwe kigurishwe ku isoko ngaha mu Burundi, ikindi nacyo kigurishwe hanze y'igihugu. Guco bya bihugu byariko biragwiza umwimbu natwe turi mu njyane, nta nkeka ko muri byo harimo ibihugu zosanga natwe twashoboye gucako kuko bose niho baca. Nta yindi nzira iriho kiretse kugwiza umwimbu w'akanovera mu bisata bitandukanye by'ubutunzi bw'igihugu. Tukivuga ibijanye n'ubutunzi, ingingo iheruka gufatwa ni banki nkuru y'igihugu BRB ibuza umuntu kubika canke kubikura amafaranga harenga miliyoni 15 ku munsi ngo ari kuja mu ngiro kuva kera kuko itegeko ryagiyeho kuva mu 2008. Ibi ni vyashikirijwe na Gabriel Rufyiri mu kiganiro ishirahamwe Olcom ryahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere. Kubona iyi ngingo ifashwe ubu nkuko nabibabwiye nuko leta yagize amakosa, kuko itegeko ryagiyeho mu mwaka w'2008
la loi contre le branchement des capitaux ryagomba guca rija mu ngiro kuva ico gihe nyene. None ko amahera bayabika mu bimuga, bayabika bimwe bita tesorisation, ico conyene giteza ibibazo vyinshi cyane nk'ibyo tesorisation. Iyo amafaranga atagira traceability biteza ibibazo byinshi cyane mu gihugu. Ni nk'igihe boreka abantu ngo bafate amafaranga y'amanyamahanga nk'amadovize bagire abari ivyo bakoresha mu matransaction mu bintu bagura, amahera y'u Burundi acata agaciro bikabaca ribibara. Mugabo urabona ko ubu ari byo bigira, ari byo biba. Muragenda mubaze dolari canke euro yarigeze kuno munsi ngaha mu kisoko mu kinywabi 3500 2700 amayero. Murumva rero yuko ivyo bintu bigoye cyane gutahura. Aho ingingo ishobora gukurikira yanyu izoca ikurikira nuko leta ishobora guca ifata ingingo yo guca ihindura amafaranga. N'ingingo ishobora babandi bafise amafaranga yose mu ntuzenye mu bikwati mu bimuga agaca bacakana ibipapuro. Hari indi fenomene ikiba fete, ni fenomene yuko baca bayahindura amadovize gaca bayabika mu madovize. Nivyo baca bagira. Ubu baca bayabika usanga bayabitse mu mayero, bayabitse mu madolari, bayabitse muki, bagacangira kubita mu bimuga. Abo ni babasope. Erega none ko bazwa abo bantu, erega baraza. Mwaza ko bayoberanye, nukuri babasope. Erega igihugu cyacu nukuri kiragwaye ahantu henshi. Ntushobora gufata umuntu uzi ko ari mu ivyo bintu nyene nguca umushinga kuza gufata abasuma. Nibishoboka. Muzgende murabe decret iheruka kujaho abantu babaye nome bajeje kugira ivyo byaransenyema finance. Murabe nukuvuga yuko hajya umuntu akora muri leta n'ikirato yambaye bagomba kuraba amahera caguzwe niyo caguzwe ngene vyagenze. Yubatse inzu iyo serire de renseignement finance yagomba kubaza uyo muntu ayo mahera yavuye akisigura. Gabriel Rufyiri habona kandi ko uguha amasoko ya leta abantu bamwe ari bimwe mu bituma intwaro ibereye idatsimbatara mu gihugu. Kubwiwe ivyo gutanga amasoko biciye mu mahiganwa byofasha no kuduza ubutunzi bw'igihugu. Uburi nibaza ko bushobora gutera imbere gute mu gihe twebwe turonka imvura hafi igihe cyose kiretse muci, ariko ibintu bikaba uko biri n'imyavu n'ibintu bikononekara. Murabizi neza yuko mwiri tegeko rigenga amafaranga tikoresha ibice birenga 70% cy'ayo mafaranga aja mu masoko ya leta. Mugabo muzogende murabe musanga ari babandi nyene baronka ayo masoko. Twaratanze ibintu bitarike no mu document birimwo tuvuga ingene bo bigenza kugira ngo masoko ya leta ashobore guronkwa n'abantu bishoboye. Mugabo kubera umwina umunoho indani mu tuma tuvuga usanga arakagwi k'abantu bakeyi ayo masoko bayaronka bonyene. Ndabakarorera ifumbire ego nivyo uya ni fomi iri muri ivyo. Mugabo nagenda babwire yuko meme n'imbere yuko fomi baho hari abantu batatu bonyene baronka amasoko y'intuze bari baragaba ivyo bituburere nkuko babivuga bonyene bari baragabuye uburere. Ivyo bintu rero ugaca usanga umuntu yaratunze none nk'umuntu ahabwa ibice 30% vya budget y'igihugu. None umuntu yagutunga gute tuvugishije ukuri? Haba ngo umuntu yatunze ugaca usanga niwe yicara imbere y'abandi, niwe mugabo, niwe abantu bose baha intebe. Wapi nibibandi. Tuvuze vy'ifumbire, ibitoro byose by'u Burundi babihaye societe yitwa Prestige. Ndabasavye muri atubarize. None Prestige nindazi mwene. Murazi ko ari kibazo c'amadovize. None Prestige kubera iki ihabwa amadovize yonyene? Ivyo bintu ni ibara. Nukuri mubona umengo ni ibintu bisanzwe. Mugabo si bisanzwe. Si bisanzwe na gato. Nta namwe biba mwisi. Mugende murabe muri Tanzania ingene bagurisha ivy'ibitoro. Murabe muri Kenya. Murabe n'ahandi bazobabwira. Nivyo muri Tanzania muri Kenya barafise ukuntu bagira appel d'offre. Hanyuma bakagira ini commission igatora societe izozana igitoro mu gihugu. Mugabo bica mu mahiganwa ibitabi wacu. Ano makuru tuyarangirize mu gisata c'indero. Amadosiye y'abanyeshuri bize kuri kaminuza yigenga iseti yo mu Rumonge yugawe ngo giye kwigwa imwe ukwayo abahize biri mu mategeko batunganirizwe. Ibi Professeur François Havyarimana umushikiranganje hajejwe indero n'ubushakashatsi yabishikirije kuri uyu wa mbere mu rugendo yagize mu Rumonge. Kubwiwe
iyo kaminuza izoshengezwa mu butungane mu gihe bazosanga yarakiriye abanyeshure bidakurikije amategeko. Jean Pierre Misago yarabikurikiranye. Ico kibazo c'abanyeshuri bahejeje muri iyo kaminuza yigenga impapuro z'umutsindo zitemewe nayo igaheza ikugwaga mu 2020 cashikirijwe na Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge mu ntango z'iyo nama. Kubwa Professeur François Havyarimana umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi, ikibazo ciyo kaminuza yugaye mu Rumonge kirazwe mu bushikiranganje. Kubwiwe iyo kaminuza iri mu zindi zafatiwe ibihano kubera guca kubiri n'ibwirizwa ryo mu 2011 ribagenga. Ikigiye gukorwa rero n'ugusuzuma dosiye imwe y'abanyeshure bahize, abari mu mategeko batunganirizwe, abandi nabo bahebuzwe. Ingaruka zizoshika ku banyeshure. Iyo kaminuza nyene yanditse izikwirikirenga ibwirizwa, niyo nyene ibwirizwa kuzikorera. Umushikiranganje w'indero akavuga ko abarongoye amakaminuza mwe nayo bagiye gushigwa imbere y'ubutungane kugira ngo ubutungane bwo nyene butanga intumbero y'ukuntu abo banyeshure botunganirizwa. Aha niho rero duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyakurikira. Abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya, eka mbere no kuyatosora. Ibindi biganiro birabandanya.